Shagite MG Mr. Ives bamaze imyaka ingahe muri komite nta kibazo jewe umuntu wese ansavye nimero ni beshi hano mujyara abahungu beshi bataye indero bakunda kunsaba inimero za Vibayou kandi baba bazi ko dukunda bihanitse namutwaye ahabwo bambe twagiye muri TCV bivanye n'amafoto bagiye barabona cyane ya mukobwa yarantu waye kandi ntivanyeyo ni kazi kanje ndako agizoherayo bagiye narashitse muga Ive yaraguze imoto Ive yaraguze imoto Ive ni izombi ni yangaye nyine mwayikomeze gose umuguru umva ntagenda n'amaguru ari umustar ya Ive nawe ni fresh respect kuko kandi n'Imana iravuga ngo ni watubwe nzogira gute nzoguhe barero mu muji uzi kuhaba urondere nimba arayo makeya umenye ingene ubaho kuko ejo ubuzima buzohinduka umva uko umuntu abayeho uyu munsi mwibaze ejo ngo ni kuzoburi uzokwevoriwa canke nukurondera nona n'ubuzima abanyamuji twabasanze mu muji tubishinge kandi bo bararose kabisa baraduhenda Yes, ni Angelique West ni donate inikeleya list ni Aerial TV, Aerial National Group. Ni ingozi kugasaka kaina nyonga iwabo w'imyidagaduro iwabo umuziki wabo wa cinema iwabo byose ziko biri muri industry entertainment iwacu niho bibarizwa ndabizi yuko commentaire ya mbere nkuza gucuvuga ni ego vraiment nivyo kurabizi havuye benshi habonetse benshi naho hambere hari umwe mu promoter nako no mu influencer sumwe influencer haki tubwire umwe influencer ari promoter influencer no promoter bitandukanye nyene urashobora kuba umwe influencer utari mu promoter nk'ubu urabona nk'ubu turavye dufate reka mvuge nk'ubu nka nkujya mu bira sigura cinema mu Burundi bamwitwa ngo iki hajya ujya mu Burundi gabasha reka bazumvuge nkajya cinema basigura cinema urashobora kuvuga akantu usanga mu mwanya karakunzwe cyane urumva mu mwanya yabaye mu influencer kuko influence society umva buza akantu kagaharwa na society sigure ko ndo wanyene uvuze uronyene basi wewe yes ni Vichou Kintana cyamazina wenda yazimaze so gukora iganiro wayambwiye singiye kuyagarukaho kandi waberewe bro sindakubeshe asante sana umuntu atayikubwira yo bari umwansi wawe niyo barabara n'abana k'abastari muzana imoto muzana amaguru nta no bikubwira n'ubundi nyene wewe kinzana imoto wewe kanzana nyene nanje sinzi impamvu kweri abastari muragoye reka natari yes imbere rero yuko tubandanya Vichou Kintana wanyawe ninde nk'abantu bataguherutse kukubona uko jo ndakuzi nabwiye ndakuzi azokora ikiganiro ndakumenyereye Vichou Kintana ni VP imeze gute Vichou Kintana ni ku bantu baba batanzi Vichou Kintana munyamuhinga yakuye ingozi bro wongereza akazi cyane munyamuhinga yakoreye ingozi munyamuhinga yakuye ingozi yes ingozi akorodoke kamani rakiza shop ingozi ikintu nkora cyambere kimbeshejeho nkora kwa mani yakiza shop stylist mu stylist kabisa chamu bitahura n'ingoga je amaze gukora ndakuze kuko nambaye biragaragara ko aba stylist mwe muraduhenda myambika neza twe mukatwambika fo amafaranga ni yatuma keshi twambara nabi canke neza iyo utayafise urambara nabi iyo yafise naho uravyerekana ariko urashobora kufisa amafaranga udashaka kwiyerekana mu bantu ico gitigera indimo urimo abantu batishira hejuru benshi baravuga ati Vichou nta kintu ariko akoze imyaka myinshi ntacararondera ariko nivyo si vyiza ko iyo tuva ntihatwemerera kwiyerekana uko dufise kabisa bisaba ko tumatwinyegeje bisaba ko twinyegeza hama igihe nicagera muzobona ati burya Vichou nivyo yaba ntihamwemerera kwerekana yuko vy'ukuri afise amafaranga cyataye afise kabisa muyinga munyamuyinga kuri ingozi kabisa stylist original pore nyene misi myinshi bro ni hatari baraburanye urapotera manu urapotera ajya kwa mani yakiza shop gusanzeyo gusanze umuntu hose wakubona oya ntambona hajya nasohoka gakikeshi kubera jaga kuko sindagakunda ntuzonsanga ndi mu bagenzi abagenzi bose umuntu wese abingozi n'umugenzi none no cangendana nande
rimwe rero niyo mpamvu kenshi cangira gute campoza nkicara nkatuza hama umuntu akeneye uwo nkeneye tukavugana ata kibazo na kimwe kabisa. Niyo mpamvu tokwigera mbona mugakuku umunyamuyinga ivyo ntabavyemere nukurondera nona n'ubuzima abanyamugi twabasanze mu muji tubishinge kandi bo bararose kabisa. Baraduhenda no kuvuga abajya bo bafitiye umuduga ama parcelle ngaho mu gisagara bavutse bararonderewe abafise kuba rero twebwe natwe tuko turarondera cyo tubishinga baduhende tuje kunwa kandi atamahera dufise nene namwe no munsi ejo nzoca ngira gute nzoca ngiki niyo mpamvu je utokigera mbona mu bagenzi wagakuka iki niki oya nta mugenzi fise tugendana kuko abanyengozi bose n'abatura abagenzi kabisa bose uri n'umuvugizi w'abanyengozi ego ndi umuvugizi w'abanyengozi kuri Facebook w'abantu ngozi kuri Facebook urabisubiyemo kuko iyi kintu kije gishikira jewe nigenda gishikiriza kuri Facebook hari abantu bandusha ba followers n'ivyo none barabakurikira none nimba iyi post yawe postinze ikabonwa n'abashinwa ikabonwa n'abatayirande abakina wumva bimaze iki ariko jiwe iwanje nkurikirwa n'abanyengozi beshi abanyakayanza Muyinga Bujumbura Kirundo ndetse na Gitega abantu beshi bankurikirana cyane nubwo abantu muri Kenya ari bake n'abanyarwanda ni bake cyane n'abatanzania ni bake cyane niyo mpamvu rero beshi iyo habonetse ikintu habaye evenement mba ndimwo nk'ubu naheruka mu seminaire numva hose narimwo barantumira n'abandi ndabasaba baze barantumira kugira nanje mbeho kabisa baguha n'amafaranga none iyo bagutumiye ntumva ko baba amafaranga uburose n'ubu wewe ndi ngaha darose kabisa yes muravyumva yuko mushaka kumutumira ni Vichou ntanamutumire aze kabisa mumuha n'amahera ariko ego bamfasha yes Vichou ntanamutumire w'ingozi influencer dukunda kandi cyane uko uri mu muvugizi nanje ndavyemeza ko nama ndabibona byinshi ndagukurikirana yes narabonye mubwaga post kaga post imbere ko zokavuga kubanza kumbwira imbere ya kahati imbere ya kamera manje zo kunyihaririza biharije hari umuntu anaza guca duhinyuza muri comment buri mu rukundo cyane nta rukundo uri ubu gushika ubu Burundi bwose burazi ko Vichou ntanaye mu rukundo uri mu rukundo havuye rino ryakurikiraje rino namoni ya frère ashaka kurikira Vichou ntana na linti ya Vibayou Vibayou kweli ubu hano hose cemuka cyako siga guhamagara Vibayou ni Vibayou ya mukobwa yarantu waye kandi ivanyeyo ni kazi kanje ndako agizoherayo wajya narashitse mbe yariye kutabuzanye kuri kamera kugira ngo mana bitwemerere nawe nyine biba musanzwe sumunyengozi ari umunyabujumbo n'umutoto tawo azoyamara azoyamara mani mu mufuko ego Vibayou uzoyamata mariza byameze neza atandukanye n'abandi bakobwa b'ibisambo nawe uramwishimye ndishinda ndamu propose ariko akabyanga tiniwonona yiwawe kuko ntayo ufite kabisa Vichou ntana impamvu muhagije kibazo turafise sheri ni kubera ko jewe nk'umuntu akurikirana kuri rezo sociale nzi ko na wamupostinze kandi agafoto wa postinze ni mumwe mu dufoto no singene no dusigura juste nyene basikari ameze nko murasoma ikambivuga ko murasomana na Vibayou shushu burya hari ifoto zose abonye z'abantu bariko barasomana warabavuze nyene wewe ko ari tuzi narega niwe tuzi bane bose nk'umuciye ku mureka arasomana n'abandi bamwe barasumvuga nyene ko yashusha ntamuzi gasanga we bari muri twabo tu mwawe nakuzi naramusomye ko yari sheri wawe ucura nabiposting yego ne ntimumuzi kibazo ni cyaki okay muramuzi ntimuramubona ryari naciye mu muji mumfata amakamera turi kumwe nawe hari abambwiye ko byamubonye nandi bambwiye ko bataramubona gusa nagiye mbona kuri WhatsApp ntuze ya message ya video wanshikiriye tindakubonye uri kumwe na Vibayou none mani ngwandi wa muhungu atekereza yuko usanga naho atari Vibayou nimubona ko mwari kwa munyabukanishije Vichou ntana reka ngari kuri commentaire gatoje reka nyene urumva wabishizwe wabigize official menga nyene na itase vire mani muradutubira twiragace hari abantu benshi bibaza yuko ujya mukobwa namutwaye ahabwo bambe twagiye muri itase vire bivanye n'amafoto wagiye barabona cyane je commentaire nabonye ya mbere nku adokasi Vichou we maraya kama byo birabaho maraya uravyemeza baravuga ariko ko bavuga none abantu bazohagarika kuvuga abantu bazohagarika kuvuga hari abantu bamenya ati uno muntu ameze nabi afise ingeso mbi
turi mu mwaka mushasha kandi ngiye murakundana sana hano ntuzenye yavuze irasezerana Jackson yavuze ni ngo nta numwe ngo musangiye tekana huri hari abandi bazi kuvura mani urumva nyine ko utisangije bazi kuvura nyine kivyumva nyene ivyo bibaho ivyo mu rukundo bibaho hari abantu baza guca intege hari n'abandi baba bashaka guponda kugira muvane bajya baguponda kesha haba harimo abamukunda si beshi ariko haba harimo abamushaka aba baramukunze umva ni beshi je banyandikira ubu ndafise nimero nyinshi z'abantu bibujumbura baguma banyandikira abahungu bambwira umukobwa no ameze nabi ameze nk'iki ariko ntaco bimbwiye wewe nyene uri kuri decision yanje je narayifashe agende mu baki arekikiya Vibayou Emeline irakoze uyu ndazwi izina ryawe Audrey ndamubona Audrey irakoze ndamubona Vibayou nava mu rukundo rwa Vichou azava twigisha sorte y'amabizu izo ni commentaire zose urumva zigenda zimeze n'izi nyene cyumba zo zivuga yo rupostinze ikintu commentaire nk'izo ntizizi mutwika ni wabona upostinze ikintu ukabona bariko baraza ngo nice ngo top ngo good very nice ntutwika byiza iyo upostinze ikintu umuntu akakibona akakivuga ko akabona ajya amajambo titre agasoma hama akagira icyo avuze ko buryo umenye ko uri umuntu ubutwika cyane ibintu si bya bose oya ariko commentaire nawe nuko ngira ngo ikigenda munafise comment nyinshi ngo mani ngo urukundo ngo umuntu mukunda ngo simpaka ngo cubisha ngo kure zosose rimwe nariko ndavuga none nimaka mu posting nyuma taratwemeza mustanire ntarabisinyaho imeze gute ari iyo commentaire nawe nuko gusa ikigenda gato nayibonye cyese nayibonye nuko mbona commentaire iyo commentaire nivyo ndayizi none nije nafise intege nke nyene wabipostinze nyene gute cyangwa urukundo rwandushije imbaraga ati seyo nagize nabi ko postinze nabari noje barabikoze none ntibaba postinga bo hari abantu bapostinga bagira iki niki bishimire kandi mufasa one ndayibona meze neza rimwe na rimwe arantuka ubundi mwaragushyigikiye rimwe n'undi mwanya kanshigikiye mufasa one ndamwemera cyane nawe ari umuntu ariko arakora cyane ngaha musega ndamubona cyane nawe nyine ariko bamushigikire cyane nubwo rimwe na rimwe amponda ariko rero bijya biba bikenewe muri industry yacu kajya mwagara ariko gupostinga moni ya frere na Rinoji acafata n'ifoto y'uwanje na Vibayou uyu Vibayou kandi hari abavyakiriye neza n'abatavyakiriye neza buri gihe mu rukundo umuntu ntigera si bose bashobora kunezerwa urukundo rw'umuntu oya ntibibaho ntibikunda hara je nimba postinze sheri wanje wa mu ex wanje karamuye kubera ko ivyo atabinkorera wa mu ex wiwe karamuye ndazoja yegise wawe muno mwanya bari mu gahinda bro aba ex banje turakundana cyane mani mutubwire muri mu gahinda ndazi bishara banize ndi umuntu wa mbere ex wanje je duhuza wa mbere kandi atana ibintu byataye tuba tugiranira ndavize umukobwa w'umugenzi Vichou yambwiye ngo mwagize gukundana mugari muri Arabia Saudite kwa matuyaga yambwiye ko mwakundana umukobwa yitwa Mashambye yitwa koga ngira uraza kumumbwira nitwapfa oya reka muvugiranye ntinyiki ari yumva yamabembwira ni muremure ni mugufi mbose muremure vyatari avuka yavukiye ari urabona yuko uraja nkuko mu hajya muri biwori nkuko kase nkuko magana hafi yarya barabanyeje muri biwori gikariye uvuye mu kaburimbi winjiye nkuko nyamukobwa niyaba ndamwibagiye izina ryiwe fresh okay imana ishimwe none yakurisha ko wagwa muvuye kuri kamera imana ishimwe nyene namukobwa bwizo nasho yarazinumye kandi azwembwira nyine nyinshi ati muramutse Vichou urumva we igihe rya Vichou nyene nakunda kurivuga wavuga niti Juste nyene sinzwe nabivuga wumva avuga ngo ni Thierry nyene niyo yivuga iyo niyo zina ryanje nundi niyo zina ryanje ndarize cyane ageze mu gisagara abantu izina cyangwa kwita Vichou kinta yes iyo waraswe yantu ryapfuye reka nituze kurigaruka Vichou je kabandi ndikabazo ngo manda kubazi mbega iyo bishitse mu gaposting ibintu nkabiki mama w'umukobwa cyangwa wowe ko nawe ndazo rafisa abavyeyi nta kibazo biteza mu muryango kuko ibintu nkabijya n'imaka yigira nka screenshot yajereke kuko abone zo sosira gutse cyane ivyo n'ubundi bibaho ni impaka bishiki
kandi iyo bishitse birateza ikibazo ariko iyo biteje ikibazo habamwe decision y'umuhungu n'umukobwa kavuga nti tuhebane posting byageze kure kuko postinze ya Vibayou hariho iyimaze kurabwa n'abantu 200,000 iyo nivyuzi ifoto 200,000 none muri ivyo 200,000 na umva ko mabukwe yoreka kubimenya ivyo bintu cyane databukwe ikibazo rero ni cyakindi nyine none nyine bavyifata mwo gute ya birabaho kuko nawe yaraciye mu rukundo ashobora kuba yaciye mu rukundo izira zose zacu batazikoresha ariko ubureye ko tuzikoresha nivyo arahanuramwo buke turabona ko natwe twakoze amakosa ego rimwe biterwa n'urukundo je hanyonda mu postinze suko imba shaka ngo twiyandagaze rimwe na rimwe urukundo nigo ruba runkoresheje ariko hariho message yoba yaranshikiriye sinzi kare mabukwe sinzi kare data bukwe ya ubu ni fresh impinduka zikikumera neza yaraguhanuye amajambo make je nahejeje Vibayou where are you je gusa Vibayou shaka zozi urabona ukuntu uko navyemeza kuri kamera ko umukunda kandi urukundo rwamaze kuguhengamika wahengamiye muri orge warakinye football ucyumvira ucyo nahura shaka nazozi umuswa diskure kuko sinovye yashaka kuza kamara marukomerwa bro nkwabuze cyangwa ngo ntagukunda inde Vibayou kagote nyine kibazo nyine yo nabivuga ubishwame bate bivuga nyine ni iyi kubera nkunda nyine ngo ikibazo mukurikirana jewe kuri ezo social Vibayou umuntu kuri Instagram akurikiranwa cyane kuko araronka amalike ashika ku 1,000 ariko afise aba followers 3,300 ariko aronka like 1,000 Instagram ni ikintu gikomeye cyane gose bisigure ko arakurikirwa cyane nawe ariko impamvu ko mutamukurikirana ni mweza mu bimenye tumenye kiri kuba Facebook ryari kubera Facebook yiwe ryari barayimwivye maze kuyimwiba ya creye ryari kubarageze ku bantu benshi nagiye nabishize kuri stat n'abandi mugiye mu following yitwa link ya Vibayou kuri Facebook ya kuri Instagram yitwa igira neza Bazelize ndabahaye adresse muze natwe turusambu namwe muze mu rusambu ari umugenzi wanje nyene nk'uwo nka jewe nguhaye taka nimero ka telefone nako ari umugenzi nk'uyu munsi urabona uyu munsi ndabise umugenzi ndamubuze inama ndamusari Sinotanze yaka nimero uyu munsi yo urari muyama sinokwimi nimero none okay azama natanze nimero za ubwo nyine azi gukwandikira basazi gusa uraza ko zimu sawa je uraza ko natanze nimero ya Vibayou muga kiganiro gikurikira tuzokora guys muze mu byumbi kiganiro chaka zokora nukurira je nta kibazo jewe umuntu wese ansavye nimero ni benshi hano mujyana abahungu benshi bataye indero bakunda kunsaba inimero za Vibayou kandi baba bazi ko dukunda bihanitse oya n'abandi nibazi ubahe ndabaha inimero nimwagerageza bikagenda neza fresh byase naho uzihangana uzumva ko namaze gushiramwo za pine muga kazino abahungu nkababye numvega baje nanze nzobace kure oya cyo turanyegeza abana abahungu ngaha mu muji wangoza baba barataye indero binjirira ku bantu babandi ariko je kuri ubwo nta kibazo na kimwe ndabaha nimero bakiyatakira kabisa yes reka tumere nk'abaja gati nyuma y'isije ya Vibayou tukiko vyishe Vibayou ubwo nyine nahibwa tu bijuki ntana nk'umuvugezi wa Dabwiz man Dabwiz afise agahit song kashasha karimbo keza aheruka gukora nyine kakora bonu cyo mu mu Rwanda Dabwiz ya karimbo ni keza kandi arimbye mu neza yego yarimbye neza kandi kabisa n'amasanamu meza yo muririmbye tumuharurira no mu Rwanda cyangwa mu Burundi oya ari he twovuga ko aratambika icyamezo afite yashoko ari bari Rwanda Burundi sanga ari umnative wo mu Burundi mugaba nko mu Rwanda okay indirimbo nziza vraiment cyane buno butumwa nimba yahombize no iganiro buzumushikira na gahitsong vraiment nimeze neza ameze fresh ariko ikindi kibazo ndakubaza mbega bimeze gute doga ari he abahemeze gute ariko turamubona hano hanze Dabwiz mu gisagara cya yari manukiye umvuganye n'uburuguru bose
amaze igihe nanje ndaze ndahaye nyuma y'indimba akabomba yaciye amanuka cyo yigiye ni aba manager we baciye amujyana yabonye atoguma akora hitiga kuri iri wari Bujumbura je n'amashuri kabisa ya mu minsi twaja gutora urupapuro rwiwe tujya n'umuceri niko namuvuga abaswahili bavuga yego je muze mu ntumire wallahi naye nzomanuke ndake karibu kwe Dabwize yes mbega ho nk'umuvugizi umuvugizi wenda bikubaza ko management wenda cyashije kuyaga bimeze gute nahari karakora nyene ndabona umenga si cyane amengo si cyane yego paya Paul yagiye kuntu yaje tubwira iyo nkuru nawe usanga ari mu rukundo nawe nyene ko oya urya nta rukundo ajamu kiretse yoba birimwe atavyo tuzi nyuma yo kurya akabomba ari akabomba kamaze guheza ubusasa ego buri gihe ntashobora kuryama atari akabomba niyo nako kantu kambere kamuryohera mu buzima bwiwe ameze nka kiriko bad man naho ubundi hoho Dabwizi ubu ibintu nivyo biratekanye gose ariko mu minsi aramera neza ibintu biramera neza ko management yiwe umwe muri bo yaramaze igihe kinini yanagwaye pakini ego CEO wa Manirakiza shop akongera akaba na manager wiwe yaramaze igihe agwaye niyo mpamvu ariko ubu ibintu bigiye kumera neza kabisa mu kwa kane kwa gatanu ibintu biramera neza kuri Dabwizi reka tubyitege tubirindiye bishu umunsi duheruka gukora twaravuze ku kibazo cereke na platforms zikoreshwa ngaho ngo kuva ari zose ukuntu yifashe ngaho n'ingozi turavuga yuko kote y'aba promoters kuntu menga si benshi abantu bakora ama emission déjà uko basubona hari ikiyongereye cyane nyine biracyari hasi wambwiye ko ari akoresha amarezo sosiyo banagutuka karyoherwa jiste basi hubona imetse aje kuri rezo sosiyo untotse simbabara habwo ndaryoherwa n'akantu keza ubungiriye nubwo nyene shavura imwe na rimwe basi ubu tuvugana hoba hari yongereyamwo abantu benshi abantu benshi kuko ubu umuntu wese ashaka kwigira umu influencer atazi nahawe bikogwa umuntu wese ngaho Ngozi ashaka kwigira umu influencer n'abakina ama comedy ngo n'aba influencer yari nabonye abaririmbyi ngo n'aba influencer nabonye nabanyene vyumenga yari nka influencer bya none twebwe natwe tudakina comedy tutaririmba takiona kimwe dukora turaba influencer ndo muvugizi w'abantu Ngozi kuri Facebook none twebwe tuzoca dukora iki wewe umukinyi wa comedy uromorerindi urumu influencer ko kwipromotinga wewe twe natwe aba influencer tuzoca dukora iki ko twaradopostinga mwe cabura kazi namwe ngo muraba influencer kandi urumukinyi wa comedy no gutambata amashaka batike zose nizaniye ntagiye giheve ntabaye umuvugizi w'abantu Ngozi kuri Facebook haje yundi umuvugizi w'abantu Ngozi umize zazoja abantu muhuza n'umuje nama n'abaki atari ariko kiyaje n'ikintu ciza barameze screenshot zishika kuri 25 30 banyereka ngo he ngo haraje ngo n'umuhanuzi nababwiye ati iyo yaje ni sawa ndaboneka ko hari abantu bariko baragera gute bariko barankurikirana bashaka kunyigana ivyo rero navyo biba bimeze fresh namuteye intege tikohanye aha bari sawa ni sawa cyane kuko urumva baje kunyiyonkorako system umva biba yes bishuka intana ubaye Ngozi kandi hari itari gitonye ndakunda kubaza ko kabazo mbega mubona nyene by'ukuri nkuko abandi benshi babivuga ko totera imbere mu muziki canke muri cinema canke muri entertainment uri ngaha mu gisagara ca Ngozi we ni kubibona canke hari ico masi bari henda canke imeze cinema sindabona umuntu uramaze kubona umuntu ateye imbere muri cinema mbo abakomedi nawe urumva ni gutanshi ya cinema gute Shagi Ibyo bageze bazwi n'abatima. IBTMG Shagi. Banya ntibazwi. Barateye imbere. Barateye imbere nyene kubera urumva gutera mbere y'ino entertainment yo mu Burundi. Je turabona Shagi TMG Mr. Ives. Bamaze imyaka ingahe muri comedy? Je ntayo ndi ningahe. Oya wewe ugererane. Je ni muri buri. Sinyinshi iyo bishika nk'itanu ndibaza. Sa? Itanira shi. Itanu gusa. Urumva neza ko bajya abahungu baba bamaze imyaka 5 muri comedy.
je nivyo no reka dufate karindwi sindwi bamwa imyaka nk'indwi basi canke 6 nihe projet umaze kubona amaze gukora bakuye muri comedy nyene nta sivyo gukurikirana kuri ku marezo social izi mboga zacu turazikoresha ego turafisemo avantage ariko izi mboga ntizokubeshaho ubu zirahereza n'abajya bafanira vine n'abandi bakora bajya bose barafise ubuzima bakora hiryo kuri ubwo rero izi mboga zacu ya ego zirakugaburira zikakubeshaho kugira ariko uronke projet ukuye muri cinema ugomba ubake etage uri modoka biragoye muga hanze mu handi baragira baroko hanze apana mu Burundi wacu none bipfira ibi bintu tubikora nko kwiryohera yako akubwo nyene baravyumvise no kwiryohera ibi ego kurya urarya kubaho urabaho mugabo nyene nta parcelle wozogura ntushobora nta parcelle kugira uyigure naho waba warakoze nta miliyoni nta na 5 miliyoni canke 10 miliyoni ukura mu vyasine mu muziki 5 miliyoni 10 navyo ukura ukubaka inzu 5 miliyoni oya nyene basi mugabo gura parcelle ka 10 miliyoni nyene hari hakurya nyene cyo nyene nyuma y'igisagara uguze 5 miliyoni uzirose ku kwezi hama uzocurya gute nyene uzo oya uzocurya gute ko za 5 miliyoni bazigwa uzijanye hari nabihebye nyene muguru umva none basi ngira ni no ruguru mugabo bicumbura mbona babayeho baragura imiduga izimvye basatubye baragura imiduga nabandi satubi nego ni sawa umuziki ni fresh muga cinema oya cinema ne cinema bifira cyangwa cinema zidakundwa n'abantu cinema canke comedy sindavyemera ira niyo mpamvu amutima babitaye baragiye sindavyemera cinema canke comedy oya kabisa ntiwombwira ngo uyu muduga ngo ndawukuye mu cinema uyu muduga ngo ndawukuye ngo mu makomedi oya umuziki yego muga ive yaraguze imoto ive yaraguze imoto yive ni izombi ni yangaye nyine mwayikomeze gose umuguru umva ntagenda n'amaguru ari umusitari oya ive nawe ni fresh respect kuko hajya n'intambwe yeretse abanyagihugu kabisa arafise imoto agenda yakiyari mu bikorwa vyiwe ndayibona na nyamacako nayo nyene ni respect nubwo yabayiguze 1 miliyoni nubwo yabayiguze 500 azima yakoze deplace respect none muga je mbona umenga sero ya rezo so bafise YouTube bafise umenga amahera yo bayinjira sinzi ngira ngo amahera kwinjira arinjira ariko yayandi washaka siyo yinjira yes ngeko turi mu Burundi mu Rwanda nayo mbonye bariko baragira company yo kumonetiza abarezo social mu Rwanda bajya ngira ngo tuzokoroherwa mu Burundi bacu kuri rezo social turacari hasi ngira ngo tuzoca tworoherwa natwe mu Burundi kubera ko basi nyene abavyiwazi bo mu Rwanda nurabona ko no mu kumonetiza urinda kwifashisha ikindi gihugu register none turabimeze oya no mu Rwanda ivyo niko bimeze mu gurumva ngira nibagira ivyo ngira ngo hari ikintu TMG IVS na Shagi nibo dufise ngaha mu Sagara cyangwa zibaboneke aba ihaba ari abantu baba nko mu Rwanda kera bya barahejeje kera ubu nabo bimuke rero reka rero tubemwo tukibemwo hano nyene tubizi ko iwacu ngaha tukiri ngaha kuri zira zose nizo kwiryohera turonka makeya yo kugira gute yo kurya urumvikana kubaho uraba system yes Vichou tubazo tuza kumera nk'uturangiza reka tugaruke kuri ya nkuru ya Vibayou turaciye no muri entertainment gatwe kugenda ntaciyo ndahakunda none Vibayou muteganya kuduha show ryayo ukuvuga mbuze show mariage canke nyene nakarima oya sinokoresha hotel basi canke nyene ni wawo ndi baraho nyene uzokondana hama bihere canke hariho umugambi umufise ko kugira ngo burigihe mu rukundo n'abantu babo ngaho nyene burigihe mu rukundo dukundana kugira tuze tubana satana atavyivanzemo mugasima kamubana ne siyo mpamvu ndakubwiye satana atavyivanzemo ni hajya uzawumva ngo abantu babanye nimba umaze gukundana hari umunsi n'umwe urakunda umuntu wumve yuko utomubwira ati we tuzobana nyine usanga wabimubeshe apana wabimubeshe muri wewe none nk'ubu Vichou nyine mu miliyoni zayo kuri konte ku buryo umuprenanshara wewe muri wewe uba wiyumva yuko Vibayou ndamutwara uretse yuko satani nawe acabijamo abigiyemo hajya rero iyo atabigiyemo ntajya wumva ngo babanye nihajya ubuza bumva ngo mariage yabaye ariko satani yamaze kubijamwo satani nayikorera mu bantu nibajya abantu nujya muntu irungika
aje kugucamo ukaca ubimenya mukaca muvana sibyo najya amajambo ukura mu bantu hama bakaza bakakubwira iyo bamaze kuyakubwira ukayumviriza haya satani bikunesheje kabisa ariko nawe iyo uvuze ataho yawe je mwaka kanya satani kugira neshe ivyo bako kabisa reka rero tubwire nk'itari gukunda uvuga ati uyu mukobwa byanka byakunda turabana ariko satani nata abigiyemo biranga kugira rukundo sugwa gaharara uko twese tugiye mu rukundo obligatoire ni imwe niyo kubana kandi twese dupanga tuvuga ati turabana setu kabisa tumaze rero kubana nta kindi kiba gisigaye none niki abari kubana nyene ariko satani nawe abigiyemo biba vyanse kabisa izina rya Yesu shitani ntabijemo amen yes naho utatubwiye amatariki ngira ngo nk'umuci nyene muzoduhasho jewe zobimenya ngira kintu mukwiye kumenya coco Vibayou ariga uriga ariga kaminuza mugabo umunyeshuri ko kuri kaminuza oya umunyeshuri yiga secondaire yiga mu wa 14 aho shanda kumva twakora nje numva yiga paramedical ya yiga mu 14 yo kwiga pedagogy muri imyaka 14 akora yiga imyaka 14 muri makaraciga rero banza kubaza amashuri ama mukabipanga amashuri nabanza guhera nabimenya neza satani yatantira imana ikagoma yandinze ni fresh nta kibazo na kimwe yes reka ntacyo tubitege tubirindire ngira ngo abavyumva aravyumva ubwo amana ni inkuru ya Vibayou na Vichou kintana murayumvise kuntu yifashe ariko akabazo nyine cyane kubaza nkaho nyine gatonye ishura mwanya mukenyi none Vichou nk'umustar mu influencer je ndabizi hari umuntu yanyandikiye ngo bejya ijya ni brand kugira ngo mu promote kuri rezo social cyambere na mbere nta musara akunda umukobwa umwe ntivyokunda nka Vichou afise nka butano bwana ku telefone n'ibindi hari abo muvugana mufise gahunda no muvugana mugira bijyanye ne abastari mu gikora navyo nzi niko yambwiye nyamuntu urumva ndiko ndivuga niko yambwiye bimeze gute Vibayou muhumurize basi je jambo ko nariseruye nta cyasimba umutima abantu bababona ko twebwe dukunda abakobwa benshi kandi nibyo kandi nibyo ako nyene ariko na Vichou turatandukanye ni kwa kuntu nyene usanga abakobwa bagoye naho ubundi ho umaze gushira ahagaragara umukunzi wawe biragoye kugira uje mu bandi uri umuhungu kabisa ariko umukobwa yogenda kuko twebwe abahungu iyo umukobwa yakwitayeko uramwopora kabisa na Vibayou rero nagenda akita ku muhungu azomunika nawe uzokwitako zomwopora oya abakobwa biragoye mveza kubwire umukobwa biragoye kuja ku muhungu azi umukobwa bakundana ariko umukobwa araja ku muhungu kandi umuhungu azi ko umukobwa afise umushinga kandi acamuno kabisa ariko umuhungu oya ariko umukobwa plutôt umukobwa biragoye kuja ku muhungu akamubwira amajambo yerekaranye n'ibintu bya relation nyene ibintu nk'ivyo byumva biragoye kuko umukobwa aratinya umusheri w'uwundi ariko umukobwa arashobora kuja kundi muhungu kuko iyo umukobwa amenyereye umuhungu buryo umuhungu azubwenge babibaye abakabaye abasirimu nyene baca bifatanira baca bicomekeye niyo mpamvu nanje ujya mukobwa nimba amenyera abahungu cyane umva kabaye nanje arabizi iyo ndabimenye tayari harinda kuza umuryango yes ubwo nyene nuko urumva tubazo twishi bagiye barambaza arumva nishoye kutugaruka ko mwanya usa n'uri kuragira arusha kiba kirekire nyazobisubira kuzogaruka ko hanyuma Vibayou yaje mwarambaye n'uduhudu ico gihe dufoto tubudu twari dusavuga nti Vibayou na Vichou iyo ni etasi bwira nta bindi bagize n'ukuntu banasomanyeze nizafoto za mariage nyene urumva sivyo wabahumurije abanyengo ya foto somanye twameze nk'abasomana ariko ntitwasomanye kuko ntitwashi nimwegeranije ubwo nyine kandi bijya byanarangiye tutanasoma sanga umufotografe yaratevye ubwo wari ukuye oya yari foto just a photo nyene twaragiye ariko ntitwasomanye
kabisa kandi byarangiye tudasomana kabisa. Yes, benshi nibyo baravyiyumviriye muri mariage ya grand frère yari wanje aba hanze yari yaje kugira mariage ngenda mu rubanza muri mariage hama Vibayou araza mu rubanza aje mu rubanza abantu benshi baza ko kiyari impuzu twashonesheje kabisa kugira ngo mugesho kandi twavuganye ko tuze twambaye uko siko biri je nambaye kurya Vibayou amaze kunshikira muri mariage asanga yambaye twambaye bimwe nyine ubwo rukundo mitima yaravuganye nta muntu numwe yari abwiye uwundi ngo nza kuza nambaye rino bara oya mitima yaravuganye ubwaho kwa mukundana twasanze twese twambaye kurya kabisa kuko costume nayo nateguye nza kwambara nasanze itosa neza muri mariage ariko ca biba ngombwa ko ndayishanje hama tugiye muri mariage usanga twambaye ibisa naho mundi ho c'est civile ni sheri wanje ya naho ubundi ho nta bintu nabirenze yes. Akabazo kanyuma bishukintana kugira ngo turangize ubwo ngubwo uri influencer kandi ngahe ngozi bwe murakurikiranwa muyinga kayanza mbere mu Burundi bwose bishukintana n'abantu bakurikirana cyane namande ba comment nkabona nka comment y'umuntu w'ibujumbura wahena hehe nyinshi kubera iki abantu muvanga umuntu influencer ndiko ndavuga bari muri entertainment yo ngaha bikamvuge ngaha muri lokale turi n'ingozi n'umwanya kandi niyo kibereye kubera iki mutaja mu bikorwa rusanga iby'iminwe uramatara agiye kugira ngo n'aba Bese ndamubona barabeneneze ndababona n'abandi bajya bose bamufasa n'abandi namwe ndabona genda jya mu bikorwa rusange kutabona amafoto ko ikibushimo kwifotoza mu kumina ba chérie kumye he ko bamwe yagiye mwemwe mwazana mu duhende yagiye no muri nani nyimba yo bagiye no muri douche aca yifotora giye kunywa agafana ka 5000 aca yifotora kubera iki wo mucifotoza namwe mutweke ko muri koki ushaka ifoto yanje ni mu bikorwa jiste nyine apana uriyo gusa jayo mugende mukore genda jayo gukora ahubwo gusa mwebwe ntimumbone mani muri mu guhenda igihugu erega mu gihugu ahubwo hanura abo bandi bajeyo amere nkanje ufasha rero ndabikubagize nyene ko yari we mbonye muno mwanya bavugira rero urugo rusanga ibikurikira uzotimbona mbere sawa je nyene dufoto mwaba influencer ndabivuze ndabisubiyemo ubundi bisho kinanatu ko nabimukubise nahe mu gahanga kubera iki mutaja mu bikorwa rusange bro ega n'iterambere ry'igihugu oya nivyo bisaba baze baragenda amere nkanje iyo kuvugira kuri zo sosiyo ngo tuvuye ngo kurya umuceri ngo tuvuye mani sivyo dukeneye cyangwa bikorwa nifotoze kugira ngo nuwa hariya mu kirundo abone yuko ingozi twakoze ibikorwa rusange ibikorwa rusange ni vyiza simujayo ariko genda jayo je nyine mu Burundi ndabivuga neje uramaze kumbona wewe nyene sinakubona uri neko maze kukubona wewe Baba rusange simaka twese cyo tujangishe mbo bishukita nari ngaha mugabo kanandamutse nkakubona keje na keje mba nifitiye ka kamera nzokurekodinga nyene ndebe ngene uzobuhari ana recording abantu bose shane yose nkakubura muzombira ngo bari Surim yose reka ntacyo abandi bazoze we bishukita nari karaza mwabandi nabo bazoze bwaje dushikira igihugu reka reka ntizoje gusaba ijambo hari abatwumvirize natwe kubabona yuko twitahe igihugu yes bishukintana asaka jambo kanyuma kuko ntugomba upfe kandi ntiharanaganye Imana iracyaguze ko umugambi ari akajambo kamwe woshikiriza abakunzi ba couple ya bishukintana na Vibayou cyo twirangiritse none babandanye badukurikira byonyine ari kindi none banadutera intege banadusengera banashaka kurusenyu oya bashaka kurusenyu nabo nyene nibagira ingufu kuko urashobora kuba ufise ingufu nyinshi zo gusenya amakupe y'abantu ariko nawe nyene akaba umuhungu nawe akaba afise mw'izindi ngufu zo kubandanya yubaka senyura yubaka yes ya abure nabo nyenda bateye intege babandanye kabisa kabisa yes reka tubatera intege yes mwavyumvise Jenny Angelique Liste Timido Nete Unique Realiste ni Angelique Liste Timido Nete Unique Realiste ni Ariel TV imbere yuko turangiza nkwisabire nimba badukurikaye twari kumwe waryohewe cyangwa utanagirewe mugabo dutera intege usonde subscribe sibyo none muto bagira subscribe kabisa kabisa wana following na commentaire bagashiremwe bavuge ko couple ya Vibayou bayishikiye
ishikikiye hari umurundi atayishikiye pe yes ngira nawe gute nawe umuntu atakwanka atakibiya gukoreye gute utomushigikiye biragoye twari kumwe nande nabishukiye intana umunyamuyinga kuri Ngozi umuvugizi w'abandi Ngozi kuri Facebook pana mu buzima busanzwe kabisa kadugushimire Vichou urakoze hanyuma uzogaruke n'ubundi wowe ndabona ntugambara je nimereye neza mwiza nubwo umuntu atubona ko ari mwiza hariho abantu bavuga ko meze nabi ariko ibyo byose bivuga kubera iki nta munwa mp'abantu nta kiganiro mp'abantu kabisa umwanya wose ni wambona mbi Ngozi mba ndi kuri kwamanira kiza shop ariko mu ndwi uzombona kwa paki uzombona rimwe canke kabiri kabisa kandi mba ndi hajya nyene kabisa ariko no guca ko yoguca akakuramutsa n'isanzwe niho mbandi kabisa yes ntaga kukungira mba ndi je nyene keshi abanyengozi bose nabagenzi mvuze ngo ngendane n'abantu mvuze ngo ngendane n'umugenzi wocu usanga ivyanje vyamaze kabisa abarose kirazira yuko hari umugenzi akunda kuvuga ngo ko mutayaronka kumwe nimukayarye kumwe mana kandi gasubiremo uravyumva uko abo mutayaronka kumwe nimuyarye kumwe aho rero kandi n'Imana iravuga ngo ni watubweye nzogira gute nzoguheba kabisa ahubwo baravyumvisa kabisa cyangwa biracarimo ntacereka turangize yes mwavyumvise Vichou kintana twari kumwe ubwo bavyumvise abantu rero tugendane tuzi yuko twese mind atari zimwe kabisa urashobora kugendana n'umuntu afise miliyoni we nawe kunyene uburi kurirushiriza ubu uri kugendana n'umubosi kubera kugendana n'umubosi kandi nawe worondera abosi muzogenda na mwese mwararose we nyakora niwishinga barose iyo niyo mpanuro n'abanyamukingozi ariko iyo batambonye mu bantu mu birori iki niki bacavuga Vichou kintana ameze nabi ntiyegereza abantu abo mutayaronka kumwe yagiye kumwe kandi nimwabura ubwenge Imana nzagira gute izoguta barero mu muji uzi kuhaba urondere nimba ari ayo makeya umenye ingene uyabika umenye ingene ubaho kuko ejo ubuzima buzohinduka umva uko umuntu abayeho uyu munsi mwibaze ejo ngo niko uzobura uzokwevoriwa canke ukoroke niyo mpamvu Imana ivuga ati niwabura ubwenge zokumija kabisa yes reka tugushimire tunarangiza bro ngira nawe umunsi nk'uyu ni nyene itari nke ariko navuze ko tokwibagira subscribe ja bless you